souhaite la bienvenue, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans notre secteur de responsabilité. Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabaramukije twongera tubaha n'ikaze muri kino kiganiro ku kivi. Mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi tuza kugaruka ku bikorwa vyaranguwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye mu ntara ya Gitega, aho yabonanye n'indongozi zitandukanye zo mu bushikiranganje bujejwe ubutunzi n'ubw'ubudandaji kugira ngo barabire hamwe icokogwa mu ntumbero yo kugwiza umwimbu gutyo ikigega ca leta kibomboke. Kaze rero muri kino kiganiro aho tubayagira no ku bindi bikorwa bitandukanye nyenicubahiro yaranguye mu misi iheze. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 15 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2022 umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yarakiriye ku kirimbi we mu ntara ya Gitega intumwa zidasanzwe zivuye mu gihugu cy'u Rwanda, zikaba zari zirongowe n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi General Major Albert Murasira. Abo bashitsi rero bari bazanye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuri mugenzi we w'u Burundi. Bari baje rero kuraba umukuru w'igihugu kugira ngo baganire ibijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Murazi ko ivyo bihugu vyompi uko ari bibiri bariko barakora kugira ngo imigenderanire isubire kugenda neza ku neza y'abarundi n'abanyarwanda, ku neza y'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Kuri uwo munsi nyene wa kabiri, President Evariste Ndayishimiye yarahaye kandi umubonano umugwi w'abagwizatunga bava mu gihugu ca Amerika baserukira ishirahamwe Virunga Power rijejwe guhingura no gukwiragiza umuyaga nkuba. Baganiriye ku mugambi wa leta y'u Burundi ujanye no gukwiragiza umuyaga nkuba mu ntara zo hagati mu gihugu. Abo bashitsi rero mu kindi ciza novuga ko ari abanyamitahe baje bava mu gihugu ca Amerika, aho baje gushigikira Burundi mu migambi burimwo guteza imbere igihugu mu gisata c'umuyaga nkuba. Nishira hamwe rero ry'abikorera utwabo ryitwa Virunga Power risanzwe rituye mu gihugu kibanyi ca Kenya, bakaba baje gushigikira Burundi kugira ngo bikunde ibibanza bitari bike canke abene gihugu canke ama village ashoboye kuronka umuyaga nkuba gutyo baheze biteza imbere mu bisata bitandukanye, kuko murazi ahantu hari umuyaga nkuba hakurikira iterambere ridasanzwe. Abandi bakiriwe n'umukuru w'igihugu ku kirimbi we mu ntara ya Gitega n'umugwi w'abasacerdote urongowe na musenyeri wa diocese nkuru ya Kigali Antoine Cardinal Kambanda, akaba yari mu rugendo mu gihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo kwitaba ibikorwa vy'inama y'ishirahamwe Akoleb ry'amanama y'abepiskopi bo mu Rwanda no mu Burundi. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 16 ntwarante inama nshikiranganje yarakoranye ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiri mu ntara ya Gitega, ikaba yari irongowe na Kizigenza wa Republika y'u Burundi nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Bimwe mu vyizwe tubishikirizwa n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Mu ntumbero yo gukoresha neza amazi y'ikiyaga Tanganyika harateguwe ibitabo vy'imigambi bitari bike n'amategeko arashigwamwo. Ni muri iyo ntumbero igitabo c'amategeko agenga amazi gitegekanya ko akarere kangana n'imetero 150 uvuye ku nkengera y'ikiyaga ari tongo rya leta. Naho habaye utwo twigoro inkengera z'ikiyaga Tanganyika zikoreshwa nabi. Mu ntumbero yo gutorera umuti izo ngorane, ubushikiranganje bujejwe ibidukikije bwaratunganije igicapo c'ingene izo nkengera z'ikiyaga zotunganywa zikongera zikakoreshwa neza, ibidukikije bikingiwe, ibanza ingenzi zotembereramwo be n'ibindi bizoteza imbere ubutunzi navyo nyene bigatunganywa neza.
iyi ndinganizo ifise intumbero yo gufasha kugira ngo inkengera z'ikiyaga Tanganyika zikoreshwe neza kandi zikingiwe. Iyi ndinganizo irerekana ingene ibintu vyifashe ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, ikerekana n'ibibereye kandi bikwiye kuharangurirwa. Inama shikiranganje yari yarihweje iyo nteguro irayisubiza inyuma kugira ngo abahinga batandukanye bayiterere. Inama shikiranganje yihweje iyo nteguro yashikirijwe yasanze imeze neza ica irayemeza, kuko ni igikorwa cifatiro gihambaye ku banyamitahe bazoba bipfuza gukorera ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ivyashikirijwe ni ibi bikurikira: iyo ntunganyo izofasha cyane mu gukoresha neza inkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ku gace kose iyo ntunganyo irerekana ibizoharangurirwa canke ibizohubakwa. Mu mugwi uzotegura ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi, ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, ikigega ca leta, ingenzi, inyubakwa za leta, ubushakashatsi, amazi bwose rukigwa. Intunganye y'igisagara ca Bujumbura izokwisunga igicapo c'indinganizo y'inkengera z'ikiyaga Tanganyika. Iyi ni indinganizo y'inkengera z'ikiyaga Tanganyika yoherekezwa kandi nishigikirwa no gutunganya neza inzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika. Iyi ndinganizo y'umugambi yomenyekanishwa imbere y'uko umwaka wa 2022 urangira. Amazu yamaze kubakwa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika yosubirwamwo hisunzwe uyu mugambi. Muri ya ntumbero yihaye yo gukangurira abene gihugu kwitaho ibikorwa bigwiza umwimbu kugira ngo Uburundi bushike kwiterambere rirama, gutyo umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose na uronka amafaranga. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye yarabonanye n'abarongoye abandi bo mu bushikiranganje bujejwe ubutunzi n'ubw'ubudandaji. Intumbero y'uwo mubonano kwari ukurabira hamwe icokogwa mu ntumbero yo kuzamura itunga ry'igihugu, na cane cane kubwo bushikiranganje bubiri aribwo bujeje igikorwa cyo kwegeranya uburyo no gutunganya ingene bukoreshwa. Aho bushikiranganje mwebwe ni mwebwe, itunga ry'igihugu ryose rira aha ubu bushikiranganje bubiri unyene mwova hasi ubunyene croissance François nawe yamharirije baduze Tata croissance doze ubunyere mwova hasi mwewe. Komese nimwe mujeje guhiga amahera. Finance jeje kwigeranya ivyo mwaronde. Ariko abantu bazi ko finance ari izoja kwiruka. Ironde finance no kwegeranya. No kwegeranya amahera ihejeje kuyegeranya kugira tuya depasse neza cyane rimwe risesetse. Umva yinjira yose ajya komese mwese mwahize mu budandaji, muhingura, mugira tourisme byose agacaza bakayegeranya twegeranije hangano tujya tuyakoresheje muri development. Naganda bwe yuko na finance mu bimenye nimuze muvuye ngo mufise ngo bihera byinshi kuri konti ngo nibwo butunzi. Ubutunzi bwa leta egara ubutunzi bwa bene gihugu. Ajya amahera muyegeranya kugira muyajane adutungishe. Nico gituma iyo igihugu abene gihugu bamaze kwerevuka uco sigara mu planificateur wewe ucuvamwo mugabo batararinda leta irajamwo kabisa, irajamwo guhiga amahera. Ha ministeri ya commerce mu cyo byumva uno munsi nimwe muja guhiga amahera dutegeza kuyaronka byanka bikunda. Dutanguye urugamba rwitunga, dutegerezwa gutera imbere, dutegereza kubona Burundi buri develop. Turabitanguye ni budget 2022-2023 ijya tukazohomba muce mu demisiona mwese duce turondera abandi nabo bandi bahomba bagende gushika tuzoshika ku bakozi bukuri. Izo ndongozi zari zitavye iyo nama yabaye mu mwiherero zarashikirije ivyiyumviro bitandukanye, zongera ziriyemeza umwe wese kucajejwe gukora batiziganya mu ntumbero yo kugwiza ubutunzi bw'igihugu. Prezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabahaye impanuro zitari nke mu bisata bitandukanye byo muri ubwo bushikiranganje. Muri recommandation nobaha nuko twagira inventaire y'ibintu tudakwiye kwemporta. Tugiyamisha tutinduse sure kwemporta iki
twihaye deadline imyaka ingahe kugira ngo ikintu kituze susubire kubona kiri importe kumwe nababwira nti je navuze nti nkeneye uko kizino kidasubira kuba importe comment ugaca tuja ku kivire tukabikora gushikaho twabutisa kuri iyo objective ico kintu mukijeko murabe ibintu bidakwiye kuba importe ikindi rero muce mugenda kwiga twariko tuvuga nka politique contre politique ayo mahera yose twabonye yose muyemvantoriye avuze neza cyavuga ati tugirishe n'inama n'andi ba ministere tubona yandi mahera tutahora tubona bose bayerekane tubanze tuyemvantoriye nayo ministere aho ya finance cyvyumva kareho nibama batonze baje kudiskita gusaba ngo ni muduhe ngo duha mahera ubu rero bazabaje kwerekana nabo amahera binjiza babaze bayerekane neza tuze kujya nayo tudepasa twabanze kubona ayo twinjije aho rero urumva ntimwirirwe muragira ubugenda mwige strategy ingere mwegeranya ayo mahera yose kuyarondera no kuyegeranya hanyuma rero tugasaba ministere ya commerce yuko ubu itegereza kudefanda les produits burundais emwe erega nk'ubu ministere ya commerce hamwe vyiga nkashaka kuvuga muti tugire umunsi dedié kwambara Burundi murashobora kuvuga muti tupange umunsi umwe tukabumenyesha hamwe umuntu wese yumva yege nivyo bizotuzana mu conscience nationale bibaza hajya bavuze bati kumwe twavuga ntitwavuze umunsi wa environnement jeudi ntibamenye ko abantu bose baca ubu barabizi ko jeudi ni umunsi wo kuja guca imisere giye gutera ibiti umunsi wa environnement bavuga tuti uyu munsi munaka tuzokwambara Burundi kugira ngo tugarukane conscience nationale ikindi no bankuraje nyene no bwa rusasuma yaba commerce boss ni mwiyumvire uburya bubare abantu bacuruza mu tubutike tujya duto ntimubagaye goro ko ari duto mugare ntitwaca twankuraje na ministere ya finance abarundi tugatahugira manifu hanyuma ikindi nabwira ministere ya commerce contrôle de la qualité mais aussi provoquer la quantité provoquer avec production d'une grande quantité de produits mais aussi qualité hanyuma rero duce dukoresha indi principe exporter plus importer moins ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 19 ntwarante nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yarifadikanije n'abene gihugu bo mu ntara ya Gitega mu bikorwa vyo kubaka ikibuga ca kijambere c'inkino z'amaboko ico kibuga kikazokwakira abantu baba igihumbi mwijambo yashikirije Sebarundi yahamagariye abene gihugu gukura amaboko mu mpuzu bakavavanura n'ingeso yo gusega mu gihe yari kwaributsa abaraho itandukaniro riri hagati ya leta n'urwego nshingwa bikorwa rwa leta umukuru w'igihugu yaribukije indongozi kurangura neza amabanga bashinzwe mwarumvise ndavuze cyabone muyinga kaderi yaje aho nababwira nti urwego rw'ubutungane n'urwego rwa leta ubutungane bucimanza ku izina rya leta nagiye numva ikinyamakuru cyitwa RFI ngo ngiye nemeza ko ubutungane mu Burundi butigenga no kuvuga kubera iki bashaka ko leta tuyita baje bashikiranganje inama shikiranganje cyo yitwa leta kugira baduhende tuze dusambura igihugu cyacu ngo turiko dusambura ibya leta ngo bashikiranganje leta turi miliyoni 12 abacamanza bacimanza ku izina ry'imiliyoni 12 ziri mu Burundi nico gituma kizira kurenganya urumva babashaka kwinama shikiranganje ariyo yitwa leta kuko nivyo batungije nabisambuye rujya n'urwego nshingwa bikorwa rwa leta ubwo rwego nshingwa bikorwa rwa leta ntigwinjirira urwego rw'ubutungane rwa leta ntigwinjirira urwego nshinga amateka rwa leta kuko izo nzego ziratandukanye nabajije abantu ni none iyo leta niyihe kubucamanza ari urwego rw'ubutungane rwa leta urwego nshingwa bikorwa rwa leta rukaba ruriho urwego nshinga amateka rwa leta ruriho iyo leta nayo ni muyinyereke mugabo abazungu bashaka ko leta yitwa urwego nshingwa bikorwa kugira ngo abene gihugu bame bahanganye n'urwego shikiranganje
koko urumva zabigize leta kandi leta twebwe abenegihugu twese hari mu ugiye mu nzego n'umwe mu benegihugu aduga agaca abuserukira abandi mugaguma n'umwenegihugu nico tuba twigisha tuti ndongozi mu bimenye wavuye mu benegihugu wa mbere mu bangana umurangana mwese wabaye wa mbere mu bangana umenye yuko ikiringo cyawe giheze uzogaruka mu benegihugu ubarenganije no rutujaye niba abandi bakuwe baca bahunga. Sebarundi yaragarutse kandi ku kamaro ko gutanga amakori aranavunira akagohe abatoza kori kubijanye n'ingene ico gikorwa corangurwa. Mu bisanzwe umwenegihugu wese agize akantaronka aratanga ikori kugira twubake amabarabara amashure ibitaro bijya byose dukeneye rusangi ibibuga biva mu makori. Twebwe rero nk'ivyo umenga ntavyo tuzi. Jewe nagiye ndisuzuma ndabigituma Burundi bukeye sanga harabuze ububwira abarundi ko tukeneye kubaka kugira dutange amakori. Ndabahakarore igicumuro nasanze fisi bisigurika gute yuko umukozi ahembwe ibihumbi 200 urumva ari injije ukazobona abajejwe amakori igisata c'amakori cirutse kumutoza ikori kuko yinjije ibihumbi 200 sivyo ikori gitwa ipere ntimurizi impossible open umuntu ahembwe ibihumbi 200 tugaca twiruka ngo tanga ikori ku bihumbi 200 mugabo jewe nshoye ibiraya nkaronka imiliyoni 50 sindigera mbona baje kuvuga ngo winjije miliyoni 50 ngo tanga ikori mbwira igenda umuntu yinjije ibihumbi 200 atanga ikori je ninjije miliyoni 50 sintanga ikori hakareganya mwumva none je usininjije nategereza utanga ikori narindi nshora ibiraya ku isoko gusa kazanumva ngo tanga tagisi ya komine bikaba bihereye aho ntawe uravuga ati warinjije amahera tanga ikori twubake amabarabara twubake ibitaro ndirabe ibiraya jewe nayimbuye umwaka sanga kabisa nacumwe kora ntatanze ikori kandi ico kintu ndababwiye namwebwe umwe wese aciyumviye cavuga none ikori rikora iki ikori niryo kubaka amabarabara kubaka ibibuga kubaka ibitaro kubaka amashure kugura ibitabo by'abanyeshure ikori nta kindi ajya bakori nta kindi akora mugatwe bw'abarundi ntituriga tubona bavuga bati nico tubavuga ko turabakenera ndabereye none womenya gute ko igihugu gitunze mu gihe bene cyo bose araboro atarubashaka gutanga ikori tuba turaboro bo gufasha kuko ibikorwa iryo kori twatanze rigaca ryubaka amabarabara nivyo vyerekana ko igihugu giteye imbere. Wewe usigurira ingene amakungu yose avuga yuko ngo mu mwaka Tamurundi aronka amadolari 900 na 770 mu bugaca bubaka inzu y'ibati. Hari umuntu yubaka inzu y'ibati abana barayibusa ni mumbari umuntu yoza kugura amabati abana barayibusa. Urumva turatunze twananiwe twese hamwe kuja guteza imbere igihugu. Rero ndiraba cynimbira byinshi umwaka kwere mugabo ajeje toza amakori ntibigeze babaza ati ko winjije ivyo bihera kutaza ngo twubake. Rero urumva nababwiye ko ari impongano nca ndaharura murazi iki kibuga ntawa ntanze navuze ntibontangano ntababaye wa musi nije nazanye umutahe duhera ko sivyo gabura mutahe jewe nawuzanye no musi rero ntasanga hariho impongano ntegeza gutanga kandi nkebura abantu babatoza kore umuntu yimbuye natanga ikori kugira twubake amabarabara twubake amashuri. Mu ntumbero yo gushigikira ibikorwa vy'iterambere no guhimiriza abandi umukuru w'igihugu yaciye atanga amafaranga agera ku miliyoni 10. Kuri uwo munsi hakaba hegeranijwe amafaranga angana imiliyoni 80 n'imifuko y'isima irenga 800. Tubamenyeshe ko inyuma y'ivyo bikorwa rusangi umukuru w'igihugu yagendeye koperative ya bamwe mu badandaza bakorera ku musozi Nyamigezi muri komini Sare. Iyo koperative irangura ivy'ubworozi igizwe n'abanywanyi baba 40 nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba ari mu bayitanguje. Nino ngaha rero duciye turangiriza kino kiganiro ku kivi cyo kuri no munsi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi naho ubutaha.